twige kandi twigishira abandi kandi tube sacrifice basi twisacrifice kugira abandi ntibaze bagwe mu byo twaguyemo mu bisanzwe uvuze ngo umudamu nuko ari ikirundi kitugora ukuntu umudamu aba afise umugabo mugaje ndi umudivorce java numva ngo jewe ngo nararongoye ngo mbwa nararongoye ngo kubera nifise amahera nje narongoye oya mbo mu bisanzwe niko nyene erega abagore turabana biza gute birashoboka umugore akaba afise amafaranga je nari mfise amahera yo kurongora jambo no tugiye kurongorana nta mahera afise kuba namukunda ndavuga ati don't worry ndakwirongorere kama twibanire neza ivyiza biri imbere kubera ko wiyumviriye gutwara umuntu atakaza atamahera agira ico gihe yafise nibaza ko ari kurabana n'abantu basanzwe bayafise tavuze ati okay je ndi umugore ndihagije nifuza kujya amahera yanje ntihagire uzobabesha basa ugatsipa ari wagakumva oya ntibikunda nta mugore yihaza tuvuganisha kuri friend of rarongogwa utarongowe naho ukavuga ngo tirire ko utunga umwana canke utunga abana twambaye imibiri icizira tugoroka usanga uguma muri bya bintu ikintu cyose kirazana consequence ni kimwe navuze urumva hariho impwemo bayita gute karande iyo mu muryango bavuze ndabo ubuzima naciyemo ndashakisha cenja kurondera shangazi wanje avukana na papa abangaho mu gihosha ndamubaza je ndashaka kumbwira histoire ya papa bien sinanzi ko batavukana ku bavyeyi babo cyasanga papa histoire yamubaye ko niyo yambaye cyasanga n'abana yavyeyi hanze nuko nyene donc hariho karande ikwegana nje navyaraye no mugabo tugize divorce afite 3 à 4 mois uwa papa nawe afite 3 je ngize divorce na papa gize divorce kandi mu mwaka umwe Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukenyezi na kare turi mu kwezi kwa gatatu umukenyezi kwabahariwe ndakora mu kije. Tagitse mwiriwe na mwaramutse. So, abantu bashaka kumenya akazi nakanyu muri rusange. Bamenyereye koko. So ni ntahe yawe muri rusange nyinshi cyane. Wagiye uracamo mu buzima bwinshi butandukanye. Yaba ubuzima bwo kwisi tubona twese ubuzima busanzwe n'ubundi koko ninde muri rusange koko umudamu naho ntagira umugabo gute ndi umudamu naravyaye ndi umumama basi ikintu kiragoye ndi umumama w'abana babiri navutse nk'abandi bose yego navukiye amezi 9 nk'abandi bose naho nagenda ahura n'ibibazo ariko arikungeme imana ibireka nyene kugira twige kandi twigishira abandi kandi tube sacrifice basi twisacrifice kugira abandi ntibaze bagwe mu byo twaguyemo canke baze n'abandi babirimo baze bakomere muri ivyo babone yuko byose ari bisanzwe tu uvuze ndi umudamu ariko ubushatse kuvuga iki muri rusange mu bisanzwe uvuze ngo umudamu nuko ari ikirundi kitugora ukuntu umudamu aba afise umugabo mugaje ndi umudivorce kubera iki byagenze gute iyo ntaye yawe ya nararongoye nk'abandi sinarongoye wandi warongoye iyo mvuze ngo nararongoye baratwenga abantu niko kajava yawe numva ngo jewe ngo nararongoye ngo mbwa nararongoye ngo kubera nifise amahera nje narongoye oya mbo mu bisanzwe niko nyene erega abagore turabana biza gute birashoboka umugore akaba afise amafaranga je nari mfise amahera yo kurongora jambo no tugiye kurongorana nta mahera afise kuba namukunda ndavuga ati don't worry ndakwirongorere kama twibanire neza ivyiza biri imbere kubera ko wiyumviriye gutwara umuntu atakaza atamahera agira ico gihe yafise nibaza ko ari kurabana n'abantu basanzwe bayafise oya en fait hari ukungena umuntu azunguruka akazunguruka je ndafise umwana wa mbere nari naravyaye kera mugabo nyene hari ukungene uvyara ariko ntiba bikwiriye ntiba bihagije kavuga tekana nera gahungu wese jewe apana gahungu donc uca wiyumvira basi ukavuga ati none kugira ntekereze uraba umuntu atafise umugabo umwe tuvuganisha ukuri agena n'abantu benshi usanga ukundanye n'uyu kubera bidafise garanti bikaba biheze ukaca utorana n'uyundi ndavuga reka nsume hanyuma ngumane n'uwo nasumye
kubera iki wiyumviriye utavuze ati okay je ndi umugore ndihagije nifuza kurya amahera yanje ntihagire uzobabesha basa ugati ari wagakumva oya ntibikunda nta mugore yihaza tuvuganisha ukuri fendo furarongogwa utarongowe naho ukavuga ngo tirire kutunga umwana canke utunga abana twambaye imibiri icizira tugoronka usanga uguma muri vya bindi je nashatse rero nubake ariko sinigeze ndonkiye chance yuko tugumana turongora ndamurongora mariage iragenda neza byose ni wabyishuye byose niwe wamukoye wariko oya nta nkwano urumva nta nkwano namukoye nawe ntiyankoye mugabo nije nakoze ibintu byose bya ceremony abantu bamubona hajya imbere bazi ko ari umugabo yakoze icyo mugabo tumukundana nta kibazo rero je nari nzi yuko bizoguma bimeze neza muganye tumaze kugera mu rugo nyene monsieur madame urumva ntusubira kuvuga ngo urumva ngo wamurongoye mwe mu bamubizi nayo muri babiri abandi bantu babime mugabo nabo baza ati uyu muntu nta mafaranga afise ujya mugore ni wayafise nibo babibona niki cyatumye muvana nibaze ko mwagize divorce ego niki cyatumye muvana yarankoroze cyane arankoroga cyane gute kandi atabujya ntiyakunda ko nkora ntiyakunda ko ngira inshuti cyangwa twaba turi babiri mu nzu n'umwana urumva bamonye mu buzima nyene twaduhera turahera uca uvyumva nawe acatangura donc hariho umugabo aja mu bibazo bikabura ingene avyitwaramo urumva twese ari stress nawe akaca gu stress ivyo ari gukiza akavyica vyose donc ni nk'ibintu nk'ivyo twapfuye nta n'ibindi n'abantu bahora tubaza nawe mwapfuye nivyo nta bindi twapfuye yarankoroze ubukene burinjira ndamara wasabye indaro n'abana kwa grand frère ubona nyene nta mbere nta nyuma ndavuga ibintu ndimwe n'ibiki ico gihe ari ufise uburyo bungana gute basi nari narakenye gose umuntu abura nayo umukate from nahise umubebe ntashaka kuriha n'umuyaye canke mwebwe nyene mwirirwa muri mukaruhuko ka minsi yose oya none yaranyankira ko nkora nkamubwira ati aya mahera niyahera bizogera ko umuntu akonsoma atari karinjiza ariko yabona ati ngiye gukora barandraga urumva ntiyashaka ko yarafise wewe urumva ko yagukunda oyaye hariho urukundo umuntu agukunda ariko utiyumviriye neza usanga bigukoresha amakosa muca muja ahubwo mu ntuze nivyo bica bisubiza inyuma abantu ifo kujera urukundo umutima twese turakunda ariko gera umutima wawe kugira ntiwice kuba ikintu kibaye trop bica biba muvi koko ari benshi batazi ko uri n'umwana w'umupasteri kubera iki ico kintu uciyumviriye kuba umwana wa pasteri ugaca muri ivyo bintu na papa wawe nyene nawe kubwiye wakavyara abana batatu ku bagore batandukanye hanze ubona iki mu muryango niki ubona biba byarabisigiye en fait birazana ikintu cyose kirazana consequence ni kimwe navuze urumva hariho impwemo bayita gute karande iyo mu muryango nka papa wanje cyambere sinari ndabizi narashatse ndavuga kubera iki jewe mu bana bose yavyaye tuvuge Jenny mama wanje niwe yari mukuru niko yapfuye ndi mutoyi baragize divorce ndi muto Jenny nkora nzi mu kapapa ko ari we mama ariko naravuze ndabo ubuzima naciyemo ndashakisha cenja kurondera shangazi wanje avukana na papa abangaho mu gihosha ndamubaze je ndashaka kumbwira histoire ya papa bien sinanzi ko batavukana ku bavyeyi babo cyasanga papa histoire yamubaye ko niyo yambaye cyasanga n'abana yavyeyi hanze nuko nyene donc hariho karande kwigana rabaje nk'ubu naravanye n'umugabo nteruka kugira divorce nawe nyene hakigigana gute tumaze ukwezi tugize divorce ko bien bon rero nawe nyene yaragize divorce ubu tuvugana wari umukozi w'Imana kandi ni pasteur ivyo ntavyo nzi byo muri iyi minsi mu giconzi pasteur nakuze mbona ari pasteur imba baramutaramuye mu isengero ntavyo nzi kuko je sindabikurikirana ivyiwe mugaye iconzi uwo baheruka kuvyarana niwe babana umwana afite 3 ans kandi usanga ari babadamu bo je umwana wanje navyaranye no mugabo tugize divorce afite 3 ans 4 mois uwa papa nawe afite 3 ans je ngize divorce na papa gize divorce kandi mu mwaka umwe
no papa yagize divorce umengo mu mwaka wa nyimba ataruye nyene. Abakozi b'Imana barabemera ko bagira ama divorce ko abakozi b'Imana ni iki bavyara hanze. Ivyo ni biki hari ivyo je nguma niyamiriza umwanya wose. Je natawe yuko ahubwo abakozi b'Imana ba vrai ni bige batwigishe batabikora. Urumva bamwe baciye bugufi. Bomvira ijambo ry'Imana muhemu yera. Ariko none bagiye si papa wenyine. Je ndazi benshi bavyara hanze. Urumva batera amada abagore babanje cyangwa bagatera amada abakobwa abana babanje bakanazikurayo. Ari umuntu ashobora kuba ko navugana nshaka open mic avuga ati est-ce urafite ivyemezo byo biko nafite ivyemezo ni je mfise impapuro zo muri commune za famille yanje kuko ninje ndifura ndabazani papa wanje ndamuvuze niwe yamvyaye hanyuma abandi nabo nzorondere preve zabo zoziro. Ni yahe conséquence ubonira kiraza mu rugo? Ça veut dire mu muryango ama conséquence azima nk'ubu ingana bice bigenda abana bamwe baja kwa papa abandi bakaja kwa mama wabo urumva donc ukacusanga abana donc ntibariko barahuza inyuma y'ukwezi hoze uwundi muntu ati twibane karamata ngo vyemera. Erega umuntu agize divorce buzima ntibuhagarara burabandanya ndacari umugore muto sindi umukecuru kuvuga ku buryo ntokwifuza umugabo urumva gatima karacari bien sûr urukundo ni ruhera ça veut dire byase ko tubana uyundi birashoboka urumva birakunda isifi gusa ko uhura n'umuntu mu byumva ko mugabo nta mugabo norongora kandi kweli itu wapi cyane noti nayi hari naho no yagira urazi nasanze ari ubujuju ni za santima umuntu ajana zose abagore dukunda nk'ibijuju urumva rero umugabo nukuri jewe umugabo azondongora nukuri kw'Imana ni wazondongora pana je nzorongora kuko bifise consequence sivyo kubera iki umugabo araje ngaho byose ukamwambika ukamurisha byose we wari ufise gahunda yuko azokora aca yiraramira biravunana ntasa kuyumvira gukora. Warigeze kuba uri kumwe n'umukozi w'Imana haba ari wo mwakundanye ngira niwe mugize divorce ndibaza noyo nyene wamwigiye iki yari umuntu mwiza akikugira bigambye en fait ikintu je canshituye avuga neza buke n'akaji kari pose urumva donc je narimenyere bamwe dusaragurikira hamwe nawe uravuga ati kuvaho naruhiye kuvaho nagendane n'abasazi nge nagwa ku mukozi w'Imana muzima kwiri amezuko kandi vraiment aritonda kuvuga ariko kugira uzobumenye ntumenye ico yanse ntumenye ico akunze nasanze apparence Patrick irabesha apparence irabesha sho kwihenda ku muntu isura umuhaye akaba atari ku mutima usa iyo ngorane nahuye nayo kumba umuntu karabaye usanga ari umunyenzigo byabinde namvuga abakozi Imana ko ari abanyenzigo afise bibiliya akwigishije ntusubizayo yose iri mu mutwe ariko usanga ari abanyenzigo kavuga ati n'uyu wa wundi tutararongorana yari uyu canke n'uyu wundi Imana yampinduriye cyane shitani yampinduriye bimeze bite so ikiganiro ni open mic koko ni kahe kajambo wabwira abakunzi muri rusange mutararongorwa raba uyo muntu mugiye kubakana ninde nto kwite swata ukubita swatwa ni swata biragoye uricuza ntimuze mwicuza biragoye kwiyakira je ndiko ntangura kwiyakira ubu mu myaka 2 yose kandi ubwa mbere wabona feelings none biraryoshe ubwa mbere wari muri bu ubwa mbere nari muri feelings mbona ko rukundo abatuzi barabizi abantu bamengo ni Titanic ariko no munsi arihe ndihe kubera iki guhitamo nabi tutiyumviriye tukajana umutima n'ama emotion menshi uri umuhungu uri umukobwa yumvira ati uyu muntu ngiye kurongorana nawe ejo bizogenda gute urumva ejo bizogenda gute ego umuhungu arashobora kuba adafise amahera ariko afise akazi bakaca bafata bagateranya amahera makeyi n'uwo mukobwa akagira mariage ariko bose mwabakobwa ngo ntihagire umuhungu azobabesha ngo fata amahera yawe yose ngo umurongore ntibizora
kazi kanyu nuko rero hanyuma abahungu baja mu bashuga dukora abashuga mami nibakore barekane nabo bakecuru abakobwa baja mu bashuga dadi nibabireke bakore barondera amafaranga basi hanyuma tube neza igihugu tugiteza imbere basi nuko bikanagushimire ikiganiro open mic asante sana merci Patrick